inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe na Luka mweranda. Umunsi umwe Yesu yari ku nzira ari kumwe n'abigishwa biwe, hanyuma yinjira mu muhana umugore yitwa Marita aramutumiriwe. Naho hari murumuna we yitwa Mariya yicaye iruhande ya Yesu yumviriza amajambo yiwe. Marita yarakora yitwararika iby'inzimano, niko guhagarara kabwira Yesu ati, Mukama, ntubona ko mwene wacu andeka ngo nkore jenyene? Mubwirize azamfashe. Mukama aramwishura ati, Marita, Marita, uri kurigora kandi wiruka muri byinshi. Ikintu kigoye ni kimwe rudende. Mariya yatoye ikiruta ibindi, ntawe uzokimukurako. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Uherejo no mu minsi iri imbere, majambo y'Imana mu gisomwa cya mbere twagarutse mu bwuzure bushasha, mu bwuzure bwa kabiri, aho tugarutse muri ribaruwa umutumwa Paulo yandikiye abanyagalati. Turavye neza ibyo Paulo abandikiye, turashobora kwibaza ibyari byabaye mu muryango w'abakristo i Galati. Biza ko umuntu abimenya kugira ngo igihe muri ko murasoma nk'iryo baruwa mwumve ubutumwa iyo buzanana n'icyo butumbereye. Bwa mbere nuko aha mu banyagalati, mu bisanzwe mu bakristo no mu ntango za Ecclesia, si bose bashotse bumva intumbero y'inkuru nziza neza, bagenda barayumva buke buke. Ugasanga rero no mu bakristo ba mbere, ugasanga mu gusenga barimwo imigwi. Nk'ubu nko mu migwi y'abantu bazananye mu bayahudi, mu kiyahudi, iyo na Paulo Yesu yamukuye mu idini y'abayahudi, ko yagiye basanga sijya dini yo mu bwuzure bwa kera. Hariho bamwe nivyo babaye abakristo, mugabo ugasanga birabagora kujabutsa ivyo bahoze nk'abakristo ngo bavyakiremwo vy'ukuri neza inkuru nziza ya Yesu. Bakiri gishasha Yesu azanye kije kubafasha kumva ingene mu mico n'imigenzo yabo y'idini yabo hari ibintu bitegerezwa guhinduka kugira ngo vyuguruke bibugurure bonyene Yesu Kristo, ariko kandi bitume bugurukira neza n'abandi bazohava bitaba inkuru nziza batazananye mu bayahudi. Ico cyari kibazo gikomeye gose mu ntango za Ecclesia. Ikibazo turagiye turavyumva, ngira ngo pana nyene nazo kigarukako. Ikibazo kijanye nk'ukungene byabagora kumva nk'ingene bosangira ibifungurwa bisanzwe, ibifungurwa byo mu buzima bwa misi yose. Ugasanga mu mico y'abayahudi barafise nk'ibintu byinshi baziririza. Wana yuko mbere no mu bantu bo mu gihugu kimwe nushobora gusanga umenga ntibasangiye imico. Murabona nko ngahi wacu mu Burundi, turabarundi twese tuvuga ikirundi, mugabo nk'ubu hagize nko ku bintu byo gufungura ntidusangiye imico. Hariho nk'abantu babonye iswa baranina hazimana bakaduga mu ijuru rya kane, n'abandi bazibonye bumva umenga nayo bonse agira bace mu matwi no mu mazuru. Hariho abantu bashikiriye inyama y'intama, baranina hazimana bakamanika amaboko. Abaye nabo bayibonye agira ati, ntimukoreko intama ngo irimwe Imana, ntawe ushobora kwibahaga. Ugasanga abantu imico y'ivy'ubuzima bwa misi yose aho twakuriye irashobora kutuzibira mu gusanga umenga biratugora ingene twakira inkuru nziza ya Yesu. Ugasanga umenga iradusunitse arandi dusaba guhindura kugira ngo twakire neza Yesu, dushobore no kwakirana hagati yacu, tukagira umuco umwe duhuriramwo nk'abemera. Urabona yuko mbere no mu bemera Yesu Kristo uyu munsi hariho bamwe usanga bamwemera uku, abantu ugasanga bamwemera uku.
mugabo ugiye kuraba mu ntimatima y'icyo bose bashaka Yesu Kristo, bashaka Yesu Kristo. No mu bakristo ba mbere rero harimwo abakristo bari bazananye mu bayahudi, bakuriye barakomanarira gose midini y'ikiyahudi. Hageze rero kwakira inkuru nziza ugasanga hariho ibintu bibagora, ukamenga rero abandi babaye abakristo bavuye mu bindi bihugu, abo bita abapagani. Abapagani imvugo ico gihe y'igipagani sico kimwe n'uyu munsi. Igipagano uyu munsi tuvuze ngo umupagani ni ukuvuga ko ari umuntu atemera Yesu Kristo, adasenga Yesu Kristo. Mugabe ico gihe umupagani no kuvuga bari abantu bose bo mu bindi bihugu atari abayahudi. No kuvuga yuko rero abayahudi kuko bumva bati ni twebwe twamenye Imana y'ukuri, so mukama wacu Yesu Kristo, hakiri kare ni twebwe dutegerezwa kugira influence, ni twebwe dutegerezwa gutegeka no mu vy'abakristo. Bakumva umenga bogira uruhara rukomeye cyane bwo ku influence abandi, gushikaho baza barasaba abandi bakristo bavuye mu gipagani, bavuye mu yindi mico, bavuye mu bindi bihugu, bati mutegerezwa namwe gukurikiza imico n'imigenzo y'abayahudi, ahandi ho ntimuzokira. Paulo avyumvise agira ati abo uro mugomba mufate inkuru nziza ya Yesu irengeye vyose, muyishire munsi y'imico yanyu, toyahubwo ni yategerezwa kuja hejuru y'imico yose, kugira ngo ihuze imico yose ishobore kumva yuko yohurira muri Yesu Kristo. Na rero mwumva avuga agakara gose jo twari kuvyumva, umugabo ngira ngo mwaravyumvise, ahubwo ni jewe ntabasomeye imisa jewe ntabasomeye imisa. Mwarumvise yuko avuga akara gose akagira ati mbega mwe abanyagarati mwe ninde yabaroze, kujyo bwuko muriko muterera hasi inkuru za Yesu Kristo, mukagomba gusubira inyuma hariya mu mico y'abayahudi. Inkuru ya Yesu Kristo mugashira ku ruhande, mukagomba kwitwareka gukurikiza imico y'abayahudi, muzoba musubiye inyuma. Abo rero bumvise ko Paulo akaze gutyo, baca bamuhagurukira rero, baca batangura ko ngo mbe uyo ninde kugira ngo abuze abakristo kugendera imico kiyahudi, kandi ariho Imana yazananye. Nivyo Yesu Kristo yavukiye mu Bayahudi, mugabo ukabona yuko yazanye igishasha, ntiyagombye ko abazokwemera bose bazomera nk'abayahudi. Je ni muravyumva, kugira ngo murasoma amaruwa nkamwe ya Paulo mushoye kuyategera, harimwe impari bene izo ziguma zigarukamo, cyane cyane nk'iri ryo mu banyagarati. Paulo rero akabumvisha, kandi biraryoshe kubona Yesu Kristo kugira ngo yigishe abapagani, abavuye mu yindi mico, atora umuntu yari yaraharaniye rwose idini y'abayahudi gushika naho yica abakristo, agaca mutora muri bo, agaca muhindura, akamugira icyabona gikomeye cyo nkuru nziza. Biraryoshe rwose kuko ico gihe acaba umuntu n'abayahudi bashobora kubona bagira ati nurujya ntiyari umuyahudi nkatwe, mbere yaraniganiye rwose ivy'ikiyahudi, mugabo wa mu Yesu yaramushimye, aramutora, aramuhamagara, amugira umwe natwe, agaca ashobora gufatanya neza abayahudi n'abapagani, akabungira hamwe muri Yesu Kristo. Byaba biryoshe rwose, biramimbara rwose iyo usanze umuntu yahora agwanya Yesu Kristo akagwanya Bikira Mariya. Kuba ari umuntu muramwumva rimwe yagiye ducisha mu nyigisho yiwe, yigisha neza kuri Bikira Mariya, yahoze ari umupanekoti umwe, yumvise Bikira Mariya yirukana amashetani ya Bikira Mariya. Nta mashetani ya Bikira Mariya baho, ari Yesu yaramutoye, aramwibwira ari we Bikira Mariya, arahinduka mbere acacika mu Katolika, sinzi umenga communauté yari mumenganiye communauté de béatitude, atanguye kwigisha kuri Bikira Mariya. N'abamumenye kare baratangara bakagira bati uyo ni wa wundi. Nta mwumvise na Paulo agira ati hariho benshi bahavuye baninahaza Imana ngo kubera jewe, kubera abona bati ubasha bw'Imana ni hatari, bwarahinduye wa muntu yahoze yiruka kuba Kristo akabicisha abandi akabafungisha.
kabona bati Yezu vy'ukuri ni muzima. Aha ariko arisigura rero, abandanya yisigura kuri abo bahavuye bamusagiriza, baramwifatira muganga bavuga bati wewe mbere urinde ugira uti uje guhindura ivy'imico y'imigenzo y'abayahudi, urinde wewe kutari muri babatumwa 12. Naharo mwumva rero Paulo araca atangura kuvuga ingene Yezu yamutoye, kagira ati jewe nivyo si muri baje 12 mugabo Yezu yarantoye kandi amaze kuntora nawe nabanje kuja kugisha inama, gusa naragiye kubonana na Petero kugira ngo inkuru nziza nigisha ntipfu busa, bumve yuko ari ya nkuru nziza imwe, nubwo bo Yezu yabatoye uku nanje yarantoye uku, baheze bumve ko turi kumwe nanje numve ko turi kumwe, tubandanye tumenyesha Yezu Kristo jewe mu bapagani nkuko yabintoreye, no babandanye bamenyesha inkuru nziza aho umukama azobarungika. Harimo inyigisho ikomeye cyane, kuko twese mu butumwa bw'ire Kristo hagati yacu haravyuka injyane, n'ubu hagati y'indazi ko zirimwo usanga ingeso imico y'unuriya umenga iragomba gukora ku butumwa, kagomba gucumbagiza ubutumwa, umwe akagomba kurengera uwundi. Biriho n'ubu bizokwamaho. Kugira ngo rero tubikire neza, ni vyiza ubwa mbere imisi yose dukorotse muri krize nk'iyo, ukorotse muri krize nk'iyo umuntu ashobora kukuvyurira mu butumwa bwawe, mu buzima bwawe, garuka ubanze wibuka wagutoye. Paulo mwana w'Imana ariko aravuga ati kuko jewe sishaka gukorera abantu, kuko sibo bantoye, nta matora mwagize ngo muntore. None mwebwe ari amatora mwagize ngo ni dutoye parti bere adeze naza atubere ngibutsa amana, nabonye banzana gutyo, sivyo? Nta matora yabaye, ni Yezu ya kwami imisi yose ibukuti ninde yantoye ubwa mbere. Nigiye mbere kuraca no mu makrize y'umuhamagaro wawe, banzu garuki wibukuti ninde yantoye, ninde yampamagaye, ninde yamagurukije ubwa mbere. Murumvise ko ivyo Paulo agarukako, hanyuma mu nyuma agaca asubira akazirikana akumva yuko naho ari Imana yamutoye, arazi neza yuko kandi ariko arigisha ari mu bucuti nabo Yezu yatoye ubwa mbere. Avuga ati naragiye kubonana na Kefasi, ugaheza ugacurabuti uko ndiko ndavyifatamwo ndabikora. Kefasi no kuvuga iki? Kuvuga eklezia, ni Petero aserukira eklezia. None mukonye ndiko ndavyifatamwo naho aba bantu menga ntituvyumva kumwe, ubwo ndavyumva kumwe na eklezia, ndavyumva kumwe n'abakuru b'eklezia. Ubwa mbere kumva uti ndavyumva kumwe na Yezu yantoye, turi kumwe, ntaho mbona ndiko ndamuhemukira. Ubwa kabiri uko ndabizana rero muri eklezia yiwe turi kumwe kandi na Kefasi na eklezia yose ukunge nivyumva, ugatangura kubona umenga uri kurabikora uko iwawe atari uko eklezia ibitunganya ibisaba. Aho uzotangure kugira amakenga, uzohava usanga uriko uratunukira ubusa, uvunikira ubusa. Iyo twese tugarutse ngaho turasubira tugatora inzira kandi tugashobora rero gukira bya bindi by'urunturuntu biza biraziramwo, byinyegeje mu mico, byinyegeje mu moko, byinyegeje mu mamuko, byinyegeje mu biki n'ibiki, byinyegeje mu bikomere vyacu. Ni naho dukirira ibikomere vyacu, nta handi hantu bizokirira. No kwiyerekeza kuri Yezu Kristo, no kwiyerekeza ku muryango wose, ukabona uti ndiko ndakorera umuryango ntawuhemukira, ndi mu ntumbero nziza nawo, ndi mu bucuti bwiza bw'urukundo nawo. Kuko umuryango wa eklezia ubwa mbere si n'abantu, oya, ni intumbero yawo nyamukuru, kwegeraniriza abantu bose muri Yezu Kristo. Ico gihudu krize tuvyuka kubera ukutumvikana hagati yacu, turamara igihe tugaca duhera, kuko ibintu bishingiye ahantu hakomeye, haragera igihe bigahera. Mu nkuru nziza naho tuyice ko gatonya, hariho ijambo, hariho ubutumwa bukomeye cyane. Yezu ageze kwa Marita na Mariya na Lazaro, nuko batamuvuze. N'umuryango wari warakiriye Yezu,
Yezu yari muri iyo micungaro ariko arakoreraho ubutumwa, yarakunza gucaho akaruhukiraho, bakamuruhurira, akabayagira ijambo ry'Imana, akabandanya ubutumwa. Burankengurika imiryango, hari imiryango ujamo kumva uti aba bantu barakiriye inkuru nziza, ukumva uti ndi patiri ndaza kuhanwa ikintu ndisiri yuko batanshiriyemwe akantu hariya mu kigo. Murazi ko natwe basigaye baturoga bakaduha amashano n'ahandi hantu ugira uti Imana ibahezagirire murye mumererwe neza gumya. Haraho bisengero akazona biciye bisanzaraho, ikiraho atanugikomye kigaca gipasuka hariya munsi bigaseseka, gaca wihorera ukarengana. Ariko uyu n'umuryango w'abantu bari barakiriye Yesu. Mugana aho nabo nyene bamwakiriye bose ntibari ku rugero rumwe rwo kuvyumva kumwe. Uzokwa musanga hagati yacu nitwamadusha dushoka twumva kumwe bukwi na bukwi. Marita na Mariya. Marita wewe waciyagira ati Yezu kwaje ngire ndamutegurire icopo kiryoshe, amavuga ati banyakiriye neza. Kandi abantu usanga bakerebutse gutyo, aca yigira yigumanira na kwizine yiwe. Mariya nawe acaraza yicara ngo ku birenge vyiwe amwumviriza, we akumva ariko arahazwa n'amajambo ya Yezu n'ivyo bariko barayaga. Niyo rero Marita avyura agashavu, mwumvise ingene aza kubwira Yezu, mbere akidoga kwa Yezu ati uyu murumuna hanje ati ni kinebwe, raba nk'ubu yabintanye vyose, ntazi ko ndiko ndagutegura utuntu turyoshe, ntaza kumfasha. Yezu yamudesevye mugabo, mwumvise ingene yamwishyuranye urufasoni akagira ati ndabona kuri kurigora muri vyo, ati mugabo burya Mariya yatoye ikintu kiryoshe gose kuko yahisemwo kunyumviriza. Tugire Kristo. Harimo rero inyigisho icara mu yumviriza. Inyigisho ya mbere ni yuko ubwa mbere kumenya nivyo imyanya yo gukora n'imyanya yo kumviriza Yezu. Yezu ntiyari yanse ko Marita muzimana, ariko muri ako kanya hari ikintu ahishutse Marita. Amubwiye ati Marita, ndabona kuri ruka ngo nzimana, ahubwo iyaba wari kubura nka Mariya yuko nanje fisi nzimano yo guhaza gusumbiyo onye ishobora kuja muri restaurant nkaryahama bigakwira. Aha anyi ngomba kuguha nta restaurant nimwe ushobora kuyitoramo, nta boulanger nimwe ushobora kuyikuramo. Kuza kuri restaurant ya Yesu kuza kuri kwinzimano y'umukama, ico ni cyambere. Yezu aradufitiye inzimano, Yezu arashobora kuduhaza. Tugire Kristo. Murazo witwa Martin Robin, aya mafoyer de charité akomokako, yarabayeho imyaka n'iyindi atunzwe n'Ukaristiya kandi akaba efficace, ari ku gitanda atacakora igikorwa kirukuko, mugabo amajamba yagira abantu akabakorako, akabakorera mw'ivyiza. Gukora gusa si umuntu yiruka gusa physiquement, uriya muntu ari mu gitanda arashobora gukora ibintu tugatangara. Tugire Kristo. Nk'ubu turafise umukuru w'abagenzi ba Radio Maria, arantungana agenda muvuge, simvuga igihugu, hari ahantu mbona kuko yava mpambaye arakunda ko biguma mwibanga, yamakuburiri arahakorera ubutumwa bw'iradiyo. Je nkavuga nti uyu muntu nigitangaza Imana yaduhaye, Imana imuhezagire, ndazi ko ariko aranyumviriza no ya mama, ko ariko arasengera ku iradiyo. Ariko ibyiza bizana mu iradiyo bimuvuye ko yiyamira ku buriri, yaraciwe ko n'imbuga itazingahe, ugatangana. Bivuga yuko n'igihe dusenga neza, igihe twumviriza amajambo y'Imana neza, tugakora ubutumwa neza, naho butobucika bwo kubaka ibintu bihanitse inyuma, tukabigirana umutima w'urukundo, tuba turiko turakora ibintu bikomeye gose mu buzima bw'abantu. Si ivyo gusa, ivyo nibice bivuga yuko tuca twirengagiza ibindi bikogwa. Oya, mugabo Yezu agombye kutwigisha yuko
hariho imyanya yo kwiruka mu bikorwa by'amaboko, by'umutwe, by'ubuhinga, mugabo hakabaho ko dutegereza gufata n'imyanya yo kwicara nawe akadukoreramwo, akadushiramwo umutima wiwe dutwara muri bya bikorwa, kugira ngo n'ibi bikorwa bitwica bikatumara ataco bivyaye, ataco bikujije imbere y'Imana, ahubwo bibi bikorwa bidukuza, bidutagatifuza, bigakuza n'ubuzima. Hariho rero imyanya imwe yo gusenga, tugahakarika ibikorwa tukaza gusenga. Hakabaho n'imyanya yo kujya tugenda gukora, tugatwara wa mutima twakuye mu bikorwa, twakuye mu gisabisho, ukaduherekeza mu bikorwa byacu, kuko murazi ko ibikorwa tubikorana imitima myinshi. Ariko kandi tugire Kristo, birashika ugasanga umuntu arafata umwanya wo gusenga gose agahagarika n'ibikorwa byose, retraite canke recollection. Nk'ubu nk'abapatiri baca mu diocese nkuru ya Bujumbura, barahagaritse ibikorwa, igice kimwe barahagarika ibikorwa byose bari bugarane hariya muri foyer de charité, kugira ngo basabe umutima n'inguvu nshasha bategerezwa kujana muri uyu mwaka w'ubutumwa Musenyeri yarayaduhaye. Nta wirohamwe gutyo, barakeneye kubanza kuronka inzimano charge ya Yezu n'umutima wa Yezu, bazobandanya batwara. Umuntu atamenyereye kuzarafata iyo myanya, ibikorwa biramwica, hakumwubaka biramwica. Naba bantu benshi usanga bakora ibikorwa ata mutima wabyo bafise, canke bakadeprima, canke ugasanga n'abantu buzuye ubwishime n'ubwibone gusa, babona ko barengeye abandi, bakora ibintu bihanitse, bakagenda barahonyanga abandi, nubwo wabajejeta amafaranga menshi, mugabo nta mutima urimwo, nta buntu burimwo, nta mbabazi zirimwo. Tubimenye rero, dufate neza umwanya wo gukora. Sinzi umunegeze kubivuga ati kora ibikorwa nk'uko byose biraba wewe, ariko kandi ugafata umwanya wo gusenga. Senga nk'uko byose biraba Imana, ariko kandi ntitwibagire ya myanya yindi dufata yo kugenda. Na Yezu yarayifata ngo akamara n'ijoro ryose ariko arasenga. Umuntu asenga neza ntaba ariko atumwanya, aba ariko arakora mu bundi buryo, aba ariko arakorera mu mitima, aba ariko arakorera mu mizirikanyi, aba ariko arakorera mu mamotivation y'abantu, imbere yuko ibikorwa by'inyuma bica biseruka. Umuntu asenga akora umuntu w'imbere, ibikorwa by'inyuma bigaheza bigaserura uyo muntu w'imbere. Amen. Imbere